bibuka i Bugande ntabwo bibuka barya ari uko dupfumbatuye igipfunsi barabyibagiwe ntabwo bibuka batagira n'urwara rwo kwishima bahora bameze barya ubuse twagiye guha murefu akazi ikampara tumuraruye kugira ngo umuryango we ubeho ari uko hari amashuri yari afite ari uko yari agakwiye ari uko hari icyo twamusabaga Kagame wowe ibyo Asinapoli yagukoreye yaba wowe yaba mama wawe umuryango wawe Nyiramongi wowe Darasabye mwihangane iyi video ihere cyo dusigurira rimwe sivyo ariko dore murahiga impunzi ukazisanga naho ziri hanze leta Habyarimana se yari yigeze isanga hanze n'umwe ko muri z'ubundi bwoko nyine ariko ntimubasanga yo mukabaruga mukabarangiza mukabaniga bagasanga abantu mu byumba barangiye kitondo bagasanga umuntu yapfuye nko mu Rwanda nyine amashuri mwigiyemo yo kwa Satani tutazi ubwoko ibyo byose nagira ngo mbabaze niba babyibuka cyangwa niba batabyibuka none ngo umujyi wa Kigali ngo ugambiriye ngo gufata ibibanza ngo byo mu mujyi ni Kiyovu reka mbabwire reka nkubwire wowe Nyiramongi na Kagame gutabara igihugu ciwe n'abavyeyi biwe bashitse hariya inkotanyi zirabakira ariko zanka kubagirira icizere urumva nka bene wabo hariho abahondaguye ubufuni mu mutwe ivyo twabibwiwe no mu kiganiro c'ivyo bintu wokironka kuri YouTube birahari umuntu yabaye muri ivyo bintu yabibayemo gufata umwana yazengurutse ivyo bihugu kugira aje gutabara igihugu azinga agiye gutabara igihugu ciwe warangiza ukamukubita agafuni umwita umugambanyi n'umututsi agiye gufashanya n'abatutsi bagenzi biwe gutabara igihugu cabo umukubisa agafuni ama wewe w'umunyamurenge shaho nguvuka ngo muri Kongo ngo ugiye ngo kwishira ku banyarwanda rindira bazoronka amahirwe yo gufata iyo Kivu yanyu ni y'amajepfo ni y'amajaruguru bavyomeke ku Rwanda mubone ico muzobona iyo miteto mwigira sha izobaheramwo bazoyibakamuramwo abanyarwanda murabazi. Hello guys, mabiti neza Soneli Carlin Alou comme d'habitude Miss Mose kwa mimi msumena umaso yinyana les amis ko akuvuga cyane munyihanganire icukirisa rya saraye ukuntu maze imisi nkora gose ingufu ni nyinshi vraiment muri rusange ya come dab dufise wa mutumira wacu umusesanguzi ariwe Abdul Uwimana yavuze ko akunda Uwimana igezina Uwimana parce que arayikunda gose kuko umwana w'Imana murakumva ko kana yarahezagiwe rero kugira twebwe dutangure ikiganiro tumeze neza toujours twamatugirane twisiga amavuta ya kibonobono rero kibonobono oil atwikuye imikoshi y'abanyarwanda muragasuma murenga hoshe sumurenga si bose abakorera ku marezo social nibo ndiko ndavuga bavuga nabi igihugu cacu s'abanyarwanda bose brema abanyarwanda mukimba barire ko si mwese mugabo uzovuga nabi igihugu canyibarutse uzovuga nabi ubutegetsi je buntwara nzomubwira nabi uyu munsi rero twaba tuje kubaha amakuru mashasha je nguma ku mwanya akantu kaje mba nakabonye rero tugume gutya n'amatwi gusa n'ubwenge
kuko byose ni mu mutwe isa Abdul safi sana karimu ndugu mu yangu. bwa Carlin Alu Murakoze cyane aha ni muhira haramaze kuba muhira eko ya turahaye ikaze umuntu wese ari mushasha atarazi Abdul Uwimana atarazi Carlin Alu ariko nibaza yuko uyo muntu ari yakigura telefone yaramaze muga kunyumva ku matwi kutwumva ku matwi cyane Abdul ya reka rero tugushimire cyane mu kwanza dutangura ubu tubandanye kugira tubandanye kwanza iki kiganiro banze ugire subscribe ugire partage nyinshi ugire ushire no muri comment uze gushira no muri comment icyo utazoba watahuye canke intererano y'ijambo uzo ushaka guterera sibyo ya Abdul umeze neza rero reka rero twiyagira ibyacu meze neza cyane ndashima Imana mukuri ntaco ndayagiriza yego bimeze neza kabisa ya Abdul fise utubazo dukeya cyane duke gose hari akabazo mfise nikihe kintu wovuga ku macakubiri ariko araza hagati y'abanyarwanda n'abanyamurenge azanye n'abanyarwanda yego Bo ubwa mbere hoho jewe ikintu nabivuga ko navuga ko biteye agahinda cyane kuko twebwe nk'abarundi canke nk'abantu boba barigeze kubana n'abanyamurenge turabizi neza yuko ubwoko bw'abanyamurenge bari bafise impano yo kuba ari abantu bakundana cyane abanyamurenge bakundana bobo ubwabo gushika yaho bitera n'ishari n'abantu abandi bantu bava mu bundi bwoko birababaje rero gushika uyu munsi kubona abo bantu twari tuzi uko onye uko jewe narigeze kuba imyaga n'abanyamurenge kandi n'ubu bamwe turayaga bampa amakuru y'ukuntu babana urumva burya iyo umuntu muri abagenzi hariho ukuntu mushobora kwitera inkuru akakubwira ibijyanye n'imico y'iwabo urazi yuko mu banyamurenge burya mu banyamurenge mu mico n'imigenzo yabo bari bafise ibintu byinshi bitangaje nk'ubu nka wewe ukaba ushobora kuba dufate jewe nawe turi abanyamurenge hama jewe ndi umupapa ndubatse mfise umugore hama wewe ukaza nko kuturamutsa muhira nimba tudafise ahantu heza ho kukuryamika urabyumva aho kugira ngo tuje kugusabira indara ahandi canke tugusasira ahantu haza kukubangamira mu itiro ryawe twebwe tukakubisa hajya turyama akaba ari wewe hajyama isi nuko abanyamurenge bari babayeho bakakubisa ku gitanda kijyama k'umugabo n'umugore yanje ego ukaryama neza umushitsi wabo ntagire ikibazo urumva urwo rukundo bari bafise abanyamurenge n'abantu bari bafise urukundo ruhambaye ku buryo ni ukuvuga ngo uri kurabiraba kandi ikindi naco ukabona yuko abanyamurenge umunyamurenge nimba bangaha mu Burundi abanyamurenge bose bakaba bamuzi ku buryo n'umunyamurenge avuye nk'i Nairobi bamubwira ati ushikire kwa naka burya abanyamurenge barara mu mahoteli ni bake cyane baba bafise imiryango yabo ahantu bagenda akavuga ati aha naha jewe ndahafise umuryango naho yoba atari muyomba wiwe atari mugabo yitwa umunyamurenge akaba ari nk'umuryango umwe abanyamurenge rero bari umuryango novuga yuko ari umuryango umwe ariko birababaje kuvaho bamenyaniye n'abanyarwanda bakinjira bakabinjiramwo ngo bariko barabagwanira ngo n'ubwoko ngo bw'iwabo ngo bw'abatutsi barabajyanishije barongera barabajyanisha gushika yaho babacamo imigwi ibiri kandi bose ari abanyamurenge ari ubwoko bumwe bw'abanyamurenge ubu nagira ndakubwire ko mu bwoko bw'abanyamurenge natangaye kumva yuko bari imigwi ibiri ukumva ngo hariho bamwe ngo bitwa ngo akagara ngo harimo abandi ngo bitwa ngo ibifobagane
urabyumva ibyo bintu Akagara baba bameze gute? urumva ngo Akagara n'abantu urabona mu banyamurenge hariho abanyamurenge bemera yuko guverinema yabo ishobora kuba ifise ibyo idakora neza urabyumva ariko bakumva yuko biyumva kwanza ubwa mbere nk'abakongomani urabyumva kandi nibyo ku by'ukuri ukurikiranye neza ubwoko bw'abanyamurenge n'abakongomani kuko ntushobora kunyumvisha ahantu ubaye imyaka irenga 500 imyaka irenga 500 wama ngo umuntu akumvishe yuko aho hantu atari wanyu ntibishoboka ntibishoboka namba umuntu ashobora kuja mu gihugu dufate nk'igihugu dufate nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba ushobora kuhaja wamara imyaka 5 yonyene bakaba bafise uburenganzira bwo kuguha nationalite ukitwa umunyamerika ucunyumvisha gute yuko abantu babaye muri Kongo imyaka irenga 500 atari abanyekongo urumva rero hariho abanyarwanda bemera yuko hariho abanyamurenge bemera yuko bobo ari abanyekongo urabyumva abo bantu bakemera yuko ego birashoboka yuko hariho ibyo leta yabo idakora neza ariko bakumva yuko iciza atari ugufata leta yabo ngo bayigwanye ahubwo bashobora gufashanya na leta yabo gutorera umuti ibibazo bafise mu gihugu cyabo cya Kongo kuko sibo bonyene bafise ibibazo nimba leta hari intege nkeyi ifise ntibishika ku bwoko bw'abanyamurenge gusa kuko muri Kongo hari ubwoko burenga 400 urabyumva nimba rero leta hari intege nkeyi idafise ikibazo ntikizorenga ubwoko 400 ngo kigwe ku banyamurenge gusa n'abandi ubundi bwoko ivyo bibazo birabashikira rero abo ngo bitwa Akagara nabo bose biyumvamo Kongo nk'igihugu cyabo hariho n'abandi rero namba ari bongo bashobora kuba bitwa ibifobagane namba bibiki sinzi sindabitahura neza n'abantu bahenzwe na leta y'u Rwanda bafata bakumva yuko ngo ari ngo abantu ngo abatutsi ngo bavuye mu Rwanda urumva ngo inkomoko yabo ari mu Rwanda urabyumva ariko nububeshi abanyamurenge s'abanyarwanda oya n'abanyekongo urabyumva wanashaka kuko ugiye kuzunguruka mu bintu bijanye n'amoko ukuntu yagiye arashika ahantu urashobora no gusanga hari abanyamurenge twoca tuvuga yuko ari abarundi urabyumva mugabo ku by'ukuri abanyamurenge n'abanyekongo urabyumva kuvuga rero abo bantu rero wihenze ukavuga yuko uri umunyamurenge ukavuga yuko uri umunyekongo Rwanda baca bakuraba nabi kuko abanyarwanda bafise intumbero yo gukoresha abanyamurenge yuko ari abanyarwanda hama bafate ijya Kivu y'amajepfo na Kivu y'amajyaruguru bavuge yuko barekipeye abanyarwanda biwabo ivyo urwo ruhande rwose bagomeke ku Rwanda urabyumva ariko hariho abavuga ati oya twebwe ntidushobora kugabura igihugu cyacu ngo tukigabure bigicemwe ibipande tubishire ku kindi gihugu twe turabanyekongo ivyacu biri muri Kongo duhagararanye na Kongo urabyumva rero ubu ebana bagabuyemwe imice harabiyumva nk'abanyarwanda mbere wanashaka gusumba uko biyumva nk'abanyekongo rero noneho hagaca haza ikibazo niwiyumva nk'umunyekongo uri umunyamurenge niwapfa abanyamurenge bamwe bo mu bwoko barabujijwe kuguhamba niwapfusha umuntu birabujijwe kugutabara urabyumva urumva ni ukuvuga baraguca mu bwoko kandi aribo bantu ba mbere bakundana yiyumvire kuba umuntu yiyumva nk'umunyekongo kuko niho yavukiye niho sekuru ise nihavuka sekuru nihavuka sekuruza nihavuka n'uwabereye ngira bimwe bita nambari ubuvivi canke inzukuru sinze ukuntu babyita urabyumva naho hantu havuka kuvuga yuko ahiyumvamo ariho muhiri wabo ukavuga ngo ni umwasi w'ubwoko
ni ukuvuga hariho abanyamurenge biswe abansi b'ubwoko bwabo bwite. urumva uku kuntu bariko barabacanishamo ni ibintu bihambaye cyane. jewe rero ibi bintu birambabaza gose kuko jewe na abanyamurenge ndabakunda. hariho narigeze kugira abagenzi b'abanyamurenge n'abana beza babana neza, urabyumva. ntashobora kugusindira utamusindiye, ntashobora kukugirira nabi utamugiriye nabi, ntibagira ishari, barakora cyane, urabyumva. barakora cyane bakikundanira. abanyamurenge barakundana gushika yaho abandi bantu bo mu bundi bwoko banabita amazina bumva bakumva barabanse kubera urukundo bifitanye. mugabo uyu munsi siko bimeze, nibo bariko baracanamo, ariko bivuye mu Rwanda. urumva rero abantu iyumvire kuba ubwoko bumwe, umuntu akaba agashobora kubucanishamo gushika yaho abantu badatabarana. ugira ibyago umuvukanyi wawe ntagutabare kubera umuntu yabacanishijemo. urumva rero birababaje cyane. mugabo dusengera abanyamurenge kuko bashitse ku rwego ruhambaye, urwego rwaho umuntu ahagarara ku ruhimbi mu ishengero akavuga ngo kanaka, nk'ubu ndi pasiteri nkavuga ati wewe mw'abakristo nimwabona ari muri rusengero ntimuzomwemerere kwinjira. umuntu agahagarara akavuga ku rusengero ku ruhimbi imbere y'abakristo akavuga ati kanaka ntiyemerewe kwinjira mu rusengero. so uriko urasenga kweli? uriko urasenga? urumva ahantu abanyamurenge bashitse, Imana ibafashe kandi basenge cyane, bagarukane muri bo rwa rukundo, basubire kumenyana. nimwishinga abanyarwanda, nimwishinga abanyarwanda kuko abanyarwanda urabizi yuko warigeze kumva umuntu w'umunyarwanda yabaye mu gisoda cy'inkotanyi, avuga ukuntu abona igihe FPR yagomba gutera u Rwanda, hariho abana tubivuge uko biri b'abatutsi bavuye mu Rwanda baca ngaha mu Burundi bagenda gufasha bene wabo, urumva kwinjira mu gisoda cya FPR inkotanyi kugira ngo bashobore gufashanya gukura Perezida Habyarimana ku butegetsi. mugabo abo bana bakoze urugendo rurerure cyane, urazi kuva mu Rwanda kuko u Rwanda rwegeranye n'Ubuganda, mugabo ntibari bemerewe kujabukira mu Buganda ngo bagende. so baca ngaha mu Burundi, icyo gihe hatwarangira Buyoya sinibuka, baca ngaha mu Burundi hama bagaca aho bita mengo mu Cankuzo, mengo ni mu Cankuzo, hama bakinjirira muri parike muri parike mengo, baca muri parike ya Cankuzo hama bakinjira muri Tanzania, bagaca bava muri Tanzania n'amaguru we bakagenda za Karagwe, bakagenda urabyumva gushika bashike aho babakira mu Buganda. inshuti yanje n'urugendo rurerure cyane, bagashikayo baravyimbye amaguru, baragize gute. urumva ukuntu bakunda igihugu. mugabo umwana yagenze urwo rugendo ku mpamvu zo gutabara, azi ngo agiye gutabara igihugu ciwe n'abavyeyi biwe. bashitse hariya inkotanyi zirabakira ariko zanka kubagirira icizere, urumva nka bene wabo. hariho abahondaguye ubufuni mu mutwe. ibyo twabibwiwe no mu kiganiro cy'ibyo bintu wokironka kuri YouTube. birahari, umuntu yabaye muri ibyo bintu yabibayemo. gufata umwana yazengurutse ibyo bihugu kugira aje gutabara igihugu, azi ngo agiye gutabara igihugu ciwe, warangiza ukamukubita agafuni umwita umugambanyi. ni umututsi
agiye gufashanya n'abatutsi bagenzi biwe gutabara igihugu cyabo, umukubisa agafuni. Ama wewe w'umunyamurenge shahu ngo uvuka ngo muri Kongo ngo ugiye ngo kwishira ku banyarwanda, rindira bazoronka amahirwe yo gufata iyo Kivu yanyu ni y'amajepfo ni y'amajyaruguru bavyomeke ku Rwanda, mubone ico muzobona. Iyo miteto mwigira sha izobaheramwo bazoyibakamuramwo abanyarwanda murabazi aho nyine hari abarundi bari mu Rwanda bariko bagerageza kuvuga nabi igihugu cacu kandi nabara abarundi bacu, iske nabo bogira iki? Urumva abanyarwanda muri iyi minsi barafise akantu barisha kitwa nk'ubwoko k'ubwoko, hama bakubona uri umututsi uvuga ko uri umututsi, kuko abarundi ivy'amoko kubivuga si bisanzwe none. Yego. Noneho wowe wagenda uvuga yuko uri umututsi wo mu Burundi, warahunze nko muri 2015 ufise ibintu wagirizwa, urumva ucutegerezwa kuvuga yuko ubangamiwe, wavuga yuko ubangamiwe bakakwereka ko bakwakiriye neza, bakakwereka ko bakwakiriye neza, bakakwereka ko bagukunze, hamukaja ngaho icanwa ukararika akaguru kamanika mwikoma ngo urakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, ugatangura ukavuga nabi igihugu cyawe. Shanda babwire ubusumbya nyina w'umwana ikigongwe abagomba kumujya, uburusha nyina w'umwana imbabazi abagomba kumujya. Mwebwe nimugende muteshe umutwe igihugu cyanyu, muvuge nabi indongozi zanyu, urumva mwibaza ngo muriko ngo muriko muragira neza mu Rwanda, bariko barabashima, bariko bashimira babafata neza, ariko birigihe nk'umuntu vraiment yiyumvira gutuka umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nta mutima wagira mu byanze umukuru w'igihugu cyawe, numva ukamuvuga nabi, ukamwandagaza, ukamuvuga ko n'ibintu utazi, mugabo je ndazi iyo biva. Numva ndazi iyo biva. Hariho abantu urabizi yuko twarabaye mu bintu bijanye n'ivangura ry'amoko rihambaye. So iryo vangura ry'amoko hariho abantu bakirifise. No kuvuga ngo biyumvira yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umuhutu, urabyumva? Noneho akumva yuko kuba rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi abaye umuhutu, nahazokora ibingana gute, nahazogira gute, ibintu byose umukuru w'igihugu akoze bagenda bakabihindura amavyi. Umuntu akavuga ngo urabona ngo umukuru w'igihugu cyacu ngo nta bindi avuga, ngo avuga ngo injya none bituripa atutse mukanda kisa mwavuga ngo urumva kandi bivugwa n'abarundi. Voilà, abarundi vraiment iyumvire nko kuba nk'umurundi akavuga kumva ngo umukuru w'igihugu ibintu byose akoze ukavyankiriza mbo nta kindi kintu muhora, si mubi, ntiyakwirutse ko, ntiyakugiriye nabi, urumva ukamuhora gusa ngo nukubera yuko atava mu bwoko wiyumvira yuko uvamo. Kandi abandi ibintu by'amoko, umukuru w'igihugu cyacu ibyo bintu by'amoko ntumuzana abana na bose, ujaganyije uri umuhutu arakubwira ati ntusubire, ujaganyije uri umututsi akakubwira ati ntusubire, akubwira ngo yobwira urundi twe namuka hari twe turabarundi, turabarundi muri rusange, nta bwoko, nta hutu, nta tutsi, nta mutwa, twese turabarundi twe ngabarundi wacu, urabyumva? Abo bantu rero biyumva nk'uko umengo u Rwanda rugiye kubafasha kurwanya igihugu cyabo, nibabafashe mugwanye igihugu cyanyu, uretse yuko ntobahenda ngo muzogwana mufate igihugu cy'u Burundi. Ibyo byo noba ndabakurira n'inzira ku murima nibatutse ariko naho dufate mbega ninde yoba yabafashije, reka basi tubemerere ko bagifashe.
byagenze gute oya ntacyo reka tubibemerere baba bararyohewe reka tubibemerere baryoherwe agatima kabyibuhe bukebuke mugabo naho byoshika yego muzokibamo mugikotesheje nk'uko Kabila byari bimeze Kabila bigera gufata igihugu ngo batuguma oya Kabila uko wajya na Kongo bariko bakorera abazungu Kabila urabona Kabila baragiye baramufasha abanyarwanda kweli urabyumva baragiye baramufasha arafata Kongo amaze gufata Kongo umutamarabira aravuga ati sha ubu kweli kumengo Kongo ni y'abanyekongo kumva sha abanyarwanda tubabona iwanyu yabahaye amasaha 28 urabyumva hewe burya ntiyaraye kabiri urumva nukuvuga iki wewe bamaze gushikana ku butegetsi ukamara gutahura yuko igihugu urimo ari igihugu cyawe ukwiye gukora ibifitiye inyungu abanyagihugu bawe bajya abanye bacaba ni fye nkuru urumva Kabila Laurent Desire Kabila baramuriye umwana wiwe imyaka yose yatwaye igihugu cya Kongo yarapangiye abanyarwanda yarafise amafaranga bariha ku kwezi yego namwe rero icyo gihugu mushaka gupangisha ntituzobemerera twebwe igihugu cyacu n'icy'iwacu twese tuzopanga aha ni wacu mu Burundi ntituzopanga urabyumva ntituzopfa dupanze igihugu cyacu tuzokibamo nk'igihugu cyacu ibyo rero baza barabahenda icyo nokubwira we nukuri kw'Imana nta munyarwanda ashobora kugufasha urumva abanyarwanda bameze nk'ababirigi bameze nk'abanyamerika bameze nk'abongereza urumva bafise ijya mico y'abazungu no kuvuga umuzungu aramutse aguhaye agapande k'umukate kagura amafaranga 50 bisigura yuko ako gapande k'umukate akaguhaye kubera ko yakuronse ko inyungu y'imiliyoni 10 abona yuko izo nyungu atazozironka nta gapande kiwe k'umukate yoguha no kuvuga mwebwe muri ko murafata igihugu cyanyu mugatuka mumenye yuko abo banyarwanda bariko barabafasha ni inyungu babakeneyemo umunsi bazobona izo nyungu badashobora kuzironka bazobavugutira umubirizi no muravumba babicange n'igikakarubamba mu rurigwe muzobibona nesinga jewe ndabivuze mu bifate n'itariki ndabivugiye ku munsi w'iki kiganiro bishyire mu mutwe umunsi abanyarwanda bazobona mwebwe mwabarundi muri mu Rwanda muvuga nabo ubutegetsi bwanyu bakabona yuko atanyungu babafisemo bazobavugutira umubirizi iciza no babwira nawe urabura nimurondera impamvu zose zishoboka zotuma mwumvikana n'uburongozi bwanyu bw'u Burundi mutahe mu gihugu c'amavuko mufatanye n'abandi kubaka igihugu canyu mu mahoro nayo kwiyumvira ngo uzofata ngo inkoho ngo urasa Uburundi butwawe na General Major Evariste Ndayishimiye bufise abasoda bufise igisoda ciyemera duhari gute rega mugwaye mu mutwe cyane singaho ubu butaka ntabwo muzohonyorako mutaje mu mahoro ubu butaka ntabwo muzohonyorako mwebwe nimusaba ikigongwe namba ari byo mwakoze muri 2015 mubwira umukuru w'igihugu ati muvyeyi cinkoni ngufi urumva cinkoni ngufi n'abarundi ikigongwe twebwe badusaba ko mutuma ama energy yacu menga kuko turaye badusaba ikigongwe nabanyene nk'ijwi ryanje kuno risigaye rimeze kuvugira igihugu tubajene nuko kumana ndetse nayo uramvuga gutya nsigaye narasaraye ko byataye rero jewe barundi emwe narababwiye jewe nza kumampira ku rugamba kuko n'umusoda ajya afira ku rugamba naje ndumujeshi muri bo yego kuko ikigwanisho cya mbere mfise ni media yanje niyo nzo kugira ko bayivugira ko tubabwire mpaka mwumvise urumva byansenje tugite mu gutwi abarundi bari mu Burundi n'abarundi bari mu mahanga ukaba ufise umuntu
ariko aravuga nabi igihugu ciwe c'amavuko. None jewe hari nk'ikintu kintangaza, nk'ubu urazi yuko kubera yuko bujya muri politiki nta muntu n'umwe yigera aba umukunzi w'ibihe byose muri politiki, nta n'umwasi yamaho muri politiki. Urabyumva? ejo canke hirya y'ejo urashobora kuza kubona ukabona Uburundi n'u Rwanda birumvikana. Sasa nka wewe wa Murundi uriko uratuka umukuru w'igihugu cawe, ubu kwere uzubahuka utera intambuko nguraje nguragamagamye no mu Burundi ngo ba ibaze nikibaho nta muntu anyahatema, nta wunyahatema reka kubaho mutema Barundi. Urabyumva? Ibi bintu muriko murabona ejo bizohera, kandi abo banyarwanda bariko barabahenda bazoza ngaha, bazoza dusangire umukeke, twoge muri Tanganyika, twijyamire ku mucanga, nta ngorane. kandi twebwe urabizi twebwe Abarundi nta nzigo y'inzikira dufise mugabo tubanye tuzinanye umiriza ikibazo ampli josa nuko ubujyajya bwabo butazopfa buhetse buzobagumamwo. Urumva? Oya bunye none ntitwabamenye, ubu natwe dukorera mu byumba, ubu turabazi. Urumva? Bazoza bajyame ku mucanga kandi ntawe tuzogirira nabi mugabo yihenze akagira akantu agomba kwinyereza. Tuzaba twakubonye kera cyadusama. Urumva ebana dusamira mu mavi amase ya kera ntagiho mu rutaro. Ama rero Abarundi twese tumenye neza yuko kimwe mu bintu bitunga umwana bikamuhesha umugisha, umwana bikamuhesha umugisha agatera imbere kandi akarambira mu gihugu Imana yamuhaye, nukubaha umuvyeyi. Barundi twubahe uburongozi bwacu. Ndagisubiramo, kimwe mu bitunga umwana bikamuhesha umugisha akaramba kandi agaterera imbere mu gihugu Imana yamuhaye, nukubaha umuvyeyi. Abarundi twubahe uburongozi bwacu cyane. Umuntu akubwira kuvuga nabi igihugu cawe, akubwira ngo uburongozi bwawe si bwiza, ngo ni mu bugwanye mu bukureho, ni mu buvuge nabi, ndagusubiriramwo uwusumbya nyina w'umwana imbabazi abagomba kumuhita nabaje. Urabyumva? Ni mwubahe igihugu cyanyu. Nimba uri hanze waragize ingorane mu gihugu cawe, saba umukuru w'igihugu ati muvyeyi nimuce inkoni ngufi, nimudusabire ikigongwe Abarundi twarabababaje, tugaruke mu Burundi bwacu kandi tuzobake namwebwe ubwanyu naho muriko murakoreshwa kubera ku mpamvu z'uko mwagiye mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba bariko barabakoresha kugira ngo uburongozi bwanyu bwumvikane nk'uko umengo si bwiza. Urabyumva? Mugabo murabizi neza yuko abo bantu batabakunda gusumvya uko umukuru w'igihugu cyanyu abakunda canke twebwe Abarundi tubakunda, kandi ndabizi yuko namwebwe atanzigo mufise kuko Abarundi bose ntibaremanwe inzigo. Enda shani mwigarukire mu gihugu c'amavukiro, nimusabe mugaruke sha. Yego frère, nimugaruke. Bon, tugiye hariho aka video ako nyene yo je shaka tugakorera ko vraiment kugira wumvirize havuzwe mu majambo akomeye cyane, akomeye abantu bamwe batari bazi. Reka ndakakumvisha tukumvishe n'abantu. Kwica sinapoli telefone nyina wa Kagame niniko ninakanya muribagiwe ibyo yabakoreye byose, none umuhungu wawe n'umukazana wawe ngo nukuruhuka ari uko bamwishe. Ntacyo bigeze basubiza kuri telefone, baracecetse kugeza igihe mbakupiye. Niruka muri bariya bose abo bakabare babo ba James hari imbere ko bamwica, ni muri 2007 navuze ko ari muri 2007 igihe bicaga abantu kuri cya kibanza kiri haruguru ya peyaje kirabo yari tuye ubutaka.
ariko wari ubiri inyuma ni Musoni James n'abandi ibyo birimo birasimbukiramo, ntabwo mba nateguye, ntabyo ntegura, ni inkuru yanjye, ahubwo ubwo ndabyibutse nari mvuze nti nyina wa Kagame yaba yari akiriho, yari afite ubumuntu, ariko na nyina wa Nyiramongi nkurikije uko kera yari ameze bagikennye ari abatindi bo kubabarirwa, ntabwo byari ngombwa. Nyiramongi ninde? Nyiramongi nibaza yuko ari umugore wa perezida w'u Rwanda. Kuko mvuga aya magambo bose baranzi. Ntabwo ukuboko kw'iburyo kwanjye cyangwa k'umugabo wanjye uwo kwapfumbaturiraga cyangwa uwo kwapfumbaturira, ntabwo ukw'iburyo ukw'ibumoso kugomba kubimenya. N'abana bacu kandi ni uko barezwe, ariko mwa bwoko burimwe, mwa bwoko bw'inshiramwe, mukwiye gushyirwa ku karubanda mbere y'uko ijuru ribasumira rikabashyiraho ryabageneye. ntabwo nzi niba nyina wa Nyiramongi na Nyiramongi na bene nyina bariya bayereraga batagira aho berekera. Reka mbivuge kuko aho mwashyize ubu, aho ndu ukomeza ubu, nuko abana banjye bameze, n'akahinda n'akababaro dufite, ndivugira. N'undi uzashaka azavuge cyangwa azarureye. Nta mbabazi mukwiye kugirirwa, kuko n'ijuru ntazo rizabagirira, kuko muri ubwoko bubi. Ndagira ngo mbaze uriya muryango, nyina wa Kagame ntagihari, ntacyo namubaza, ariko bene nyina baba Kagame arabizi ibya Sinapoli bose yabakoreye, batagira n'ubwo. ubu bugiye nkuru ya Sinapoli Sinapoli mengo yari umugabo w'umukire cyane wo mu Rwanda. Bivuga ko yari umuntu yabanye na Kagame cyane. Sinapoli Rwigara mengo arafise n'umukobwa yitwa Diane Rwigara yigeze gushaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu Rwanda, mugabo mengo bashobora kuba barabipfukapfutse bakamwankira ntabyo nzi. Urabyumva? Mugabo ni umuntu bivugwa ko nk'uko babivuga, kandi hariho n'abantu benshi babizi, yafashije Kagame n'umugore wiwe cyane mu gihe ibintu byabo bitari bimeze neza, bitari bwagenda neza, bagikenye. Urabyumva? Mugabo impera n'imperuka uwo Sinapoli Rwigara bivugwa yuko bamwishe, hama inyuma yo kumwica n'imitungo yiwiwe barayirigisa ku buryo basigara ari abantu nyene vyifashe nabi. Sasa mugabasha burya rero akantu k'ubusuma ni hatari karama. Banza wumva umuntu nk'uwo, sibyo? Umuntu nk'uyo wonye wewe ukikwega icyanwa kararika ngo uri Umurundi, ngo uri Umututsi, ntacu umushiye, ntacu umufashije. Wumva n'abamufashije ibyo yabagiriye yarabahindutse. Ukumva nk'umuntu ngo ni umunyamurenge agafata ubwoko bwiwe akabwanka kubera Abanyarwanda. Ibi muze murabyumva, kandi abantu baze bareka kwigira abanyabwenge, kuko icyabaye kuri uyu ntujya comubaka. Urumva? Yarishwe, narigeze kumva inkuru ivuga yuko baramurashe, yari afise ngo imodoka babona umengera aciriritse, hama ngo
baraza baramurasa mugabo baca basanga iyo modoka ni antibare urumva hababwira ati ariko ibi bintu muri ko murakora n'ibiki babonye ibyo bonye binaniranye umunsi umwe baramucunga ngo ari muri iyo modoka n'ubundi baca baramugonga bamaze kumugonga bamukura muri rya modoka akiri muzima bivugwa yuko bamwiciye kwa muganga ayo n'amakuru asakara ku mbuga ngurukana bumenyi n'uwundi muntu ayarondeye yo yaronka urabyumva abo rero n'abantu babanye nawe sibyo ushaka kumbwira yuko wewe uri umurundi kubera yuko wavuze nabi umukuru w'igihugu cawe boca bagukunda cyane gusumbya uyu bakagukunda cyane gusumba Kayumba Nyamwasa bakagukunda cyane gusumbya bajya abanyamurenge babafashije gufata igihugu kuko mu nkotanyi harimo abanyamurenge babafashije gufata igihugu barajana muri Kongo mugabo bamaze gushika muri Kongo nibibanza igihugu cya Kongo ni cyabo banyamurenge babafashije gufata igihugu urumva abanyamurenge barakoze cyane kugira inkotanyi zifata igihugu mugabo bavuye mu Rwanda bakuyeho mu butu aho kugira ngo abo banyamurenge abari bo baba abayobozi abanyarwanda bari bo n'ubundi bishira ku buyobozi usanga nk'umunyarwanda James Kabarebe yabaye umushikiranganje yabaye chef d'état major mu Rwanda agaca ashaka ngabe ari we abana chef d'état major muri Kongo nk'uko umengo abanyamurenge nta basoda bari bafise icyo gihe cyumva ibyo bintu ndacababwira mwebwe mwabarundi uyu muntu muri ko murakorera mu mwige ko neza mubanze mu mumenye cyewe ndabivuga nkigira urabyumva sindi wa muntu avuga ngo ufise agatwe gatoya karinda uruguma cyewe kabisa ntacyo ndi nimba Kayumba Nyamwasa baramusanze South Africa bakamubomora Patrick Karegeya bakamusanga South Africa bakamuniga n'imigozi uko byagenze Kayumba bakamurasa bahatswe kumwica cyewe ntacyo ndi umurundi mutoyi gupfa nzopfa abantu bamaze gupfa nibisanzwe upfiriye ku rugamba n'amahoro menshi kuko n'igihugu kiranakwibuka yuko wagikoreye mugabo ndacababwira naho batonyibuka none erega hari abantu ntacyo mugabo ubu ufise abantu bawe bazirikana ati uyu muntu yapfiriye ku rugamba ariko aravugira igihugu ciwe rero abarundi mwebwe abarundi bariko barahendwa n'u Rwanda abo bantu bariko barabahenda mu bige ko neza sha mu bamenya bari mu bige ko neza mu bamenya bari abo bakora ivyunguka utabungukira barakuya mbega uzobandanya kubungukira gushika ryari abarundi twebwe nyene ni twebwe dukwiye kwimenyera ivy'iwacu twige kubaha uburongozi bwacu nta bindi iri jambo muzogiye cyo twumviriza akandi gatoya barwo kwishima ntabwo bibuka i Bugande ntabwo bibuka barya ari uko dupfumbatuye igipfunsi barabyibagiwe ntabwo bibuka batagira n'urwara rwo kwishima bahora bameze barya ubuse twagiye guha murefu akazi i Kampala tumuraruye kugira ngo umuryango we ubeho ari uko hari amashuri yari afite ari uko yari agakwiye ari uko hari icyo twamusabaga Kagame wowe ibyo Asinapoli yagukoreye yaba wowe yaba mama wawe umuryango wawe Nyiramongi wowe ndarasabye mwihangane iyi video ihere cyo dusigurira rimwe sivyo wowe hari indirimbo impara yenda muri babandi batanu bari mu maserire batanu basanga nabo bagiye bazica bafashiza interahamwe za mbere kwica base banani bariya nabande hari indirimbo bigeze kuririmba ngo niba utaravuzwe ngo si ibicuma bagucaga
murayizi mwese, ahubwo nibanga bakugiriraga bizeye kuzihana. Mubona abantu bacecetse mukagira ngo ntibabazi, nge mbazi imbere n'inyuma, ariko twabikoraga tudafite imbereka, kuko ubukene n'ubuhunzi si icyaha, umuntu wese arahunga, ariko dore murahiga impunzi ukazisanga naho ziri hanze. Leta ya Habyarimana se yari yigeze isanga hanze n'umwe ko muri z'ubundi bwoko nyine, ariko ntimubasanga yo mukabaruga mukabarangiza mukabaniga, bagasanga abantu mu byumba barangiye ku gitondo bagasanga umuntu yapfuye. Nko mu Rwanda nyine amashuri mwigiyemo yo kwa Satani tutazi ubwoko. Ibyo byose nagira ngo mbabaze niba babyibuka cyangwa niba batabyibuka. None ngo umujyi wa Kigali ngo ugambiriye ngo gufata ibibanza ngo byo mu mujyi ni Kiyovu. Reka mbabwire wowe Nyiramongi na Kagame na bene nyoko n'agatsiko kanyu kabicanyi k'amashitani kari mu bwoko bwose. Ntabwo ari ukuvuga ngo nabavuye hanze gusa, ngo nabavuye Uganda n'abavuye Burundi. Ni koko yenda babiganje abacitse ku icumu n'abicanyi duhora tubavuga ahangaha atabike nawe. Harimo abicanyi bateye ubwoba, abo bose nyine bamaze kubinjiza idini yo kwa Satani. Kiyovu rero murarushywa n'ubusa. Mwayisanze tuyirimo twarayiguze umugabo wanjye, ntimuzi igihe yabikoreye kandi ntiyigeze abima. Nta gihe atabagaburiye, nta gihe atabanditse, usibye ko mutanyurwa muri bakadahaga. None ngo mugomba kuruhuka ngo ari uko ngo Kiyovu yose muyijyanye. Kubagaburira no kutabagaburira ni kimwe. Sinzi agatekerezo bigeze kutubwira namwe mwarakumvise ko umugore watoraguye akana kitwa Rusyampete akagirira impuhwe, sinzi ngo ahantu yagatoraguye agashyira ku mugongo aragaheka bagataye, ariko kari gatangiye kuvuga nuko kari karapfuye nabi kubera inzara karazingamye. Agashyira ku mugongo araheka ajya gutera intabire, agejeje hagati arananirwa, hado ajya kukururutsa kugira ngo akomeze atere intabire, karanga kanga kuvamo. Atoyiteye umpetse se wabiki? Ati jya hasi nyakunya, ati jya hasi nteri intabire tugende. Akajya murabona ukuntu baryamisha abana ahantu bakabashingira n'ikintu kibatwikira umutaka cyangwa iki, none umubyeyi agahinga cyangwa akayakura nk'ibijumba n'ubwo akongera agashyira umwana ku mugongo. Ati uyiteye umpetse se wabiki? Nuko aho bigeze arananirwa ati jya hasi njye kuvoma amazi. Agiye kugashyira hasi, uyavomye umpetse se wabiki? Yagatoraguye ku musozi aho bakajugunye. Ariko Rusyampete amubera ishyano, amubera ibamba, yanga kumuvaho kugeza aho yasigaye yisabira gupfa, yanze kumuva ku mugongo. Ari we wamwikururiye, yagize impuhwe, yagize imbabazi, atoragura araruba ishyano ku musozi. Ngurwo urugo twapfuye. Abantu bagiriye impuhwe, barangije bati iyi Kiyovu ni ukuyivamo, ahubwo nimugire vuba musubize ibyangombwa byanjye by'amazu yanjye n'ibibanza byanjye. Bagize gutya barashenye, barangije bishe umugabo, barangije uruganda baratwaye, Gatera arapakiye. Uwo ntiyacitse ku icumu, Gatera Egide Nyiramongi na Kagame arapakiye ibintu byose
nuko ibindi biragiye numvaga bavuga yuko ngo ndengeye ingoma uriya mukwe we ngo ari we wabijeraga ngo n'umukobwa we sinzi ngo n'undi ngo birabananira uruganda dongo amakonte barafunze ibintu byose abantu badufungiraniye mu rugo baratwishe twanga gupfa abari bupfe barabica nyine abandi barasigara ariko birutwa no gupfa bati ibi ntabwo bihagije none ngo abantu ntibubatse bazi neza ko nta kintu ukora bazi neza ko baguteye bakwishe uhagaze ndabavumye mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Karahetse ni hatari kweli hewe ibintu birateye n'ubwoba ahubwo nciye numva njugumiye sinzi ko bimeze uko arega numva ibintu bivuze ko yiki Abdul Cece nabivu jewe iyo story ntabwo ari jya mbere ndayumvise iyo mugabo numukire iyo Kiyovu wumva bariko baravuga ni quartier ikomeye cyane mu Rwanda irimwe amazu rero bisobanura ko uyo Asina Paul Rwigara ashobora kuba yarafisemo amazu menshi amenshi barayashenye hama nawe baramwica ubwo ruganda wumva nihinguriro igiwe bararihombesha canke bararyugara ntabyo nzi ariko nyene rumva yuko ivyo rero ari ibintu vyabaye kuri uwo muryango sibyo ariko umuryango wumva yuko wasangiye byose nabo bantu aho rero niho ucubonera yuko abantu muba muvuga ngo kanaka niwe mwiza naka niwe mwiza umuvyeyi ujya niwe muvyeyi ashobora kwanka mama wawe kwanka mama wawe ngo agwaye uruhere kazoshiduka usigaye wonka ingurube yego Abdul reka ndagushimirije nabuze nico mvuga hariho ibintu bimwe numvise umenga biragoye cyane ndumiwe mu bisanzwe hari ibintu ntarinzi ko isi bitse ibintu byinshi inshuti yanje isi kuko na video sinabwa yumve yose sinanzi ko bamukoreye ibintu nk'ibi bakamwicira umugabo bakamutwara amatungo kwa urumva ko ahubwo akantu k'ubusuma yarakamanye umva ni karanda muri we ni karanda niko bivuga ko sishobora gutahura yuko uravuga make oya erega ukuri kuravuga ndagutera ubwo ntabwo bageshobora kugira ndiko ndavugira igihugu ntabwo bashobora kugira kubera uyu abivuze n'umunyarwanda wabo si wamugaburiye si wabagaburiye nije ndabivuze sha gusa nakubwira ndumiwe aba bantu aha niho rero jewe mbwira aba bantu cyane mbwire abantu bitwa bifata nk'uko umengo n'abatutsi b'abarundi hama baja mu Rwanda bakumva yuko umengo mu Rwanda niho baronkera amahoro gusumba muhiri wabo mu Burundi nsubire mbwire abanyamurenge bariko baravangura abanyamurenge bene wabo bakabita akagara bakitana ibifobagane bakitana iki abo bantu murishinga mubanze mubamenya frame zo kwicuza kandi nta kintu kibaho kibi nko kwicuza ibi utari gusubira yego Abdul merci ndagushimire cyane dushimire n'abakunzi ba Carlene Alou uyu munsi turabahaye show nejo tuguma turondera tuguma twiruka sinigera njyama urumva yuko nicwi vraiment nuko ko Imana ryahindutse humbira icyo kiganiro natanguriyeko nico ubu sico kimwe icwi riguma rigenda ariko fin majewe kintu nabubwira abantu nitwa Abdul Uwimana imbuga zose nkoresha yaba YouTube Facebook Instagram
TikTok Yeah. ni Abdul Uwimana. Ahejeje kuraba ikiganiro muca ku mbuga zanje YouTube ndafise ko indirimbo mugire like na partage mugire partage mugire subscribe hanyuma tubandanye dutera imbere twese murakoze. Merci namwe murakoze cyane. Bisous.